umufonctionnaire amaze nk'imyaka 15 akora mugi miliyoni 5 zo mupfunga nk'ubu atitaye ku bintu by'imiliyoni 5 akaja mu gasho mugamaze imyaka irenga 15 ako kubera iki nkora mu ntoki hamwe mu nyumva ndiko ndabivuga uko injabo yitwa nkora mu ntoki tutarikuyeho ntidushobora gutera imbere unjya guhemba none yakuye hewewe mbonereho gukebura ugwaruka no musi hari abanyeshuri benshi batunanye amadiplome munsi bavuga bati ntitwoja guhamba umurundi je n'ukuri nta n'isoni bintera iyo mfise isuka ku rutugu nigiye mu mirima kandi nta n'isoni bintera iyo ndi mu mwonga ariko ndagazura canke ndiko ndaduza amazi ndiko ndavomera ibitego ivyo rero ugwaruka uno munsi nico kiduteye ubukene usanga bariko bararira ngo turi mu bushomeri ngo ubukene buratwishe jewe nkabaraba nkitwengera abenshi je nababwiye nti ubwo bushomeri muriko muravuga mwe muriko mutukisha igihugu cabibarutse Richard ringaha mbega Risha ngwa hano kugira mubone iterambere je ndabwiye urya Richard urya yambwiye ngo jewe ngo noronka motopompe ngo je no bagurutse nsandamuha motopompe ngo uyu nabashingira intahe muhe mikro uno munsi yadushinga intahe yuko uno munsi ngo miliyoni 5 ntizishobora kumupfunga nta myaka ibiri rahe shangishinga iyo ntahe uvuga uti hari umwaka uyu bigenda uko munakoze bwa mbere mbanje kubaramutsa nongera nsaba abari ngaha cyane ugwaruka dukomera amashyi menshi cyane umujama wacu nitwa Niyonzima Richard jewe ndahejeje amashure ya kaminuza mu mwaka wa 2020 hanyuma ndaduga kuri tele ku Gatumba ndiyumvira nti none ko mbona abandi bariko bari Gatumba majare ni mu Masango ku mutumba wa Masango komine n'intara ya Muramvya hanyuma niko kwiyumvira ati none ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aguma tugira ati gwaruka ni mukore mwiteza imbere mbega jeho nokora iki nubwo nsa gutya ndugendana ubunyamwema ubwo jeho ntisinotera muri iryo terambere ry'igihugu maze nca ndiha umugambi nja gusaba ikiraka ariko rero byarangoye gato kuko ahenshi naraja ku kiyede bakanyirukana ngo we ntavyo woshobora hanyuma ndatombora umubanyi wo muhira yashaka kubaka inzu acambwira ati ubwo wewe ushobora kufyatura amatafari ndanamuhayeze ndamubwira nti je no bishobora hanyuma ndabikora ndamufyaturira amatafari nuko ndabironkamwo umutahe w'ibanze ndose umutahe naciye niyumvira ati none ko muhirahaga mbe nkore gute niho twaca tuvugana n'umubanyi kandi ndamusaba itongo namubwira nti impa ngerageze ubwo burimyi numve iyo nyigisho ndayishire mu ngiro ndabe ko bishoboka kandi ndavyumvirije teorikema pratikema birakunda neza cyane niho natangura ndarima imboga mbona ku mezi 3 ntanguye guca narimye ngarenga ntanguye guca ndashobora hanyuma niho naryoherwa ndasubira ndarondera uwundi murima ndarima hanyuma ico gihe nkarima mu rushana gusa muga ndabona ko muci bingora hari hafi y'uruzi ku mucece ndabona ko muci biriko birangora kugwiza umwimbu niho nagirirwa amahirwe turahurana nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ankundire ndamuvuge mw'izina General Major Evariste Ndayishimiye twahuriye Igitega kuri Iteji niho namushikiriza akambakiye ndavuga nti nyakubahwa hamwe mwonyizera mukampa igikoresho cyo kuvomera jewe ubwo buziba ariko baravuga no rindirira kuri tele hageze nkazokora ibindi ariko
ndabona ko uburimyi bushobora kunteza imbere nuko arampa imashini hanyuma ntangura kwagura imbibe imirima ndarima ndakota ndaduga ndaronka umutahe ndawurose rero ntangura kugura ingurube kuko muri ekonomi batwigishije bavuga bati ekonomi ntishingiye ku kintu kimwe n'aba Bill Gates bagiye barakora muri ibi baja ku bindi niho nacangura ingurube mu mafaranga nunguka nacangura ingurube ko navuga nti none uburimyi bishitse bugahomba mbeho nzoca mbuwandi byose biranyerera ingurube ndazigura ndagura ingurube imwe iramvyarira nshafata umugambi wo kuza ndazibitsa abene gihugu kubera ko kurima byantwara umwanya korora naho narabona nti ntabyo noshobora byose ndaziha abene gihugu murumva ko ubwa mbere namaze gutanga akazi muri byo bikorwa byanje abene gihugu bakorora hanyuma hageze ko tugurisha nkakuramo umutahe inyungu hejuru tukaca tugabura murumva ko nabo kandi baca biteza imbere baronse umwavu baza baragurisha badafise aho bashobora gukoresha nivyo ndabikora hanyuma ndisononora ntangura kugura amatongo tuvitwa itongo bivanye n'amafaranga n'amafisi hamwe nahora ndima tukavugana n'uwo nahora ndahakoteye ubwo ntawe wo guha amahera tukavanako hanyuma nkazoguma ndahakorera birankundira ndaronka utuvi dushika 3 nuko bandanya ndahakorera ndabikoreramwo ubu mperuka kuronka agatongo gatoya k'agaparcela hafi aho mu gisagara ca Muramvya nkaba nifuza ko mu mwaka uza je ntazoguma mpanze aho ndi nzoba mba mu nzu yiwanje nico gituma nashinze ntahe mvuga nti mparuye ivyo ngezeko uno munsi miliyoni 5 hageze nimba ari ikintu coba cononekaye canke gikenewe kinsaba miliyoni 5 notuma ngurisha ivyo naronse hanyuma mbonereho gukebura ugwaruka no munsi hari abanyeshure benshi batunanye ama diplome munsi bavuga bati ntitwoja guhamba umurundi je n'ukuri nta nisoni bintera iyo mfise isuka ku rutugu nigiye mu mirima kandi nta nisoni bintera iyo ndi mu mwonga ariko ndagazura canke ndiko ndaduza amazi ndiko ndavomera ibitego ivyo rero ugwaruka uno munsi nico kiduteye ubukene usanga bariko bararira ngo turi mu bushomeri ngo ubukene buratwishe jewe nkabaraba nkitwengera abenshi je nababwiye nti ubwo bushomeri muriko muravuga mwe muriko mutukisha igihugu cabibarutse kuko igihugu nta hantu na hamwe kikurinda kugira ngo ukore umugambi w'iterambere cyangwa kugenda uhitana ikiro cy'ibiyoba wewe ushiruka isoni kwa benshi baca bagenda batwenga uje ngo nta binoze gukora ndibuka nkitangura nkiri ku ntebe y'ishure jewe amahera y'ishure narigwa n'ivyema ngiye kurangura nahereye ku irobo ariko haragera igenda ngura n'ibiro na 200 hanyuma hageze ku mwaka w'ishure utangura jewe muhera sinigera ngorana ivyo rero nabibayemo nabonye yuko iterambere umwe wese agerageje gukora rishoboka rero no munsi ntitwitinye noneho nakabijya paeje yaraje na biji jeune akeneye kwiyumvira ku mugambi wari wo wose arafise uburenganzira bwo kuja gusaba ingurane jewe naho ntarasaba ingurane muri bije canke paeje turakorana n'urwaruka kandi ndabafasha nkabaha impanuro ndababwira nti ko mushaka gushikira kuri byinshi genda babaho umutahe mukore kuri ibyo byinshi mugabo je navuze nti mpera ku busa kugira ngo ndabe neza na neza iyo ndiko ndagana kandi n'ingurane nimirije kuyaka kuko ndiko ndagura ibikorwa ndifuza kugura amatongo yagutse kugira ngo nanje nzobandanye nkoreramwo bya bikorwa by'uburimi nivyo hanyuma mpande y'ivyo bikorwa nkora ndongera nkashigikira abagenda mu nyamwema bagenzanje ndabereka ingene bo kwiteza imbere no munsi rero ndiko ndabaronderera umutahe kugira ngo umwe wese abashoboka ndabaronse ibibuguru by'ingurube ndiko ndatekanya yuko muri rinoci nariyemeje ko nzobagurira abambere nzogurira umugwi wa mbere ibibuguru bishika 10 nimbura ibitunguru na rimwe no musiko mfise imirima mukomera amashyi murumva yarakize nawe ashaka kiza abandi
mfise imirima y'ibitunguru n'imirima y'amashu, ndizeye ko mu kwezi kw'icenda nzoba nimbuye. Ariko kugira ngo sindabajyanishe, nari nifuje ba nyakubahwa n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nyongerereze kuri uwo mugambi ngomba gufasha bene wacu. Nagomba muzomfashe muri zirya ngurube mworoye, muzo nyongerereze ibibuguru by'ibyo 10 mu mwaka uza, muzoze kuraba aho bigeze. Kandi abenshi abanyamwema bahora bakuma binyegeje, ndiko ndagerageza kubereka yuko iterambere rishoboka, kandi baze baraja naho abandi bari, baze barumviriza igihugu gitera kija, ko hari benshi baguma hariya muhira mu mpete binyegeje, ugasanga ivy'iterambere ry'igihugu menga ntibibaraba. Ngejeje ngaho nkaba nongeye gushima, kandi nkaba ndabashimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ku mwitwarariko mugirira ugwaruka, kuko bama barayamaze bati wanka gakura abaga umutavu. Twumvikana harabuze ngaha umufonctionnaire amaze nk'imyaka 15 akora mugi miliyoni 5 zo mfunga, nk'ubu acitaye ku bintu by'imiliyoni 5 akaza mugasho mugamaze imyaka 15 ako kubera iki nkora mu ntoki. Hamwe mu nyumva ndiko ndabivuga uko injabo gitwa nkora mu ntoki tutarikuyeho ntidushobora gutera imbere. Ujya guhemba none yakuye he wewe?